Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 21 irangiye Radio Isanganiro isamirana. Charles Makoto umuyobozi fata kibanza wa Radio Televiziyo Isanganiro arashima ku Isanganiro ijana n'ibihe. Basaba kugarukirwa ko ni abanyagihugu bakozwe ko n'imyuzurira kuwa mbere w'inondwi ku mutumba Mutambara mu Rumonge mu Ntwaro bamenyesha ko batanze icegeranyo kuba bakurira. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahamagarira amabanki gutunganya neza amafaranga mvamakungu afadikanije n'abayavunja kugira ingurane yimirije gutangwa n'abafashanya n'u Burundi izosange ico gisata cyaratunganijwe neza. Yabivugiye mu nama n'abarongoye amabanki ku munsi wa kabiri, akaba yipfuza ko abarundi bofatira akarorero ku bindi bihugu nka Tanzania aho amafaranga mvamakungu yinjira yandikwa neza. Abanyamahanga binjira muri iki gihugu barenzeko mugabo waja ukabona abitwa ngo nabavunjaye amabiro doshaje ukayabona mugandi wigera ubona iryo devise ntituribona. Hagira importation twaja guharura twasanze mu mwaka 1,300 millions de dollars bemportesheje muga mu Burundi officiellement hinjiye amahera atarenga 200 millions. Mbega ayo mabiro doshanje arakorana n'amabanki cyane nakorana n'amabanki. Jewe iwanje ku bwanje narinzi yuko biro doshanje yo ari correct yayo madevise bakayazana muri banki. Kuko turavugana na Banque Mondiale AFC twaravuganye nibibazo mugabo ntidushaka ko tuzoronka iyo ngurane ishikira ahantu hari desorganize. Ifoko iza isanga dupanze neza. Turamaze kubibona aho amahera yanyu afatirwa hanze bakaja kubaza ugasanga na BRB baza mu bandi ntiyari ibizi agafatirwa Nairobi ku aeroport. Rero burya buntu nibwo butera mefiance gatuma haba ikibazo. Rifo ko tuza turavuga ahari amakosa aho mefiance iva. Je vraiment je suis pour chaque office barayigeranije ajya amabiro doshanje yose akazana kuko uri kuraraba biro doshanje ntizari zikwiye kuba akayerema gukora vagabo. Je murandaba ndi Tanzania ngiye kuvunja neza barandikana nimero de passeport bakamparesi amahera yazanye $200 tumuhayaya nkabona resi nkabona ko bavyanditse neza hamwe controlije iboneka. Ego ibi tuzobivamo mugabo tutemeye kugwana ntituzofata ubivuyemo. Mu gisata cyo kumenyesha makuru Radio Isanganiro irakwije imyaka 21 isamiranira ku butaka bw'u Burundi. Charles Makoto umuyobozi fata kibanza w'iyo radio amenyesha ko iyo radio yagiye ijana n'ibihe vya none, agasaba ko abamenyesha makuru boja baroroherezwa mu kuronswa amakuru. Imyaka 21 irarangira Radio Isanganiro iriko irasamirana. Radio Isanganiro yahavuye mu mwaka wa 2021 ivyara televiziyo Isanganiro. Nuko n'urugendo rurerure yovuga rutari goroshe na gato guhabayemwo ibihe bigoye novuga nk'ibihe aho Radio Isanganiro yahagaze inshuro zibiri. Twovuga no munsi ko Radio Isanganiro by'ukuri yagerageje ni nkawa muntu agwa avyuka yagira ca mu bibazo ariko ibibazo byose yaciyemwo ni bibazo yagiye
itorera inyishu nyaragiza gatsi n'ubu twovuga yuko ako gatsi na cyane dukesha abakozi kuko bagumye bagira umutima w'ubwira ubukerebutsi n'ubwitonzi mu byo bakora byose. La communication numérique ikatera imbere cyane ku buryo bukomeye. Radio Isanganiro rero ntiyasigaye inyuma muri ibyo bisata. No munsi turi kugiye kuraba amakuru yacu yasanga kuri YouTube, amakuru yacu yasanga kuri Facebook, amakuru yacu yasanga kuri Instagram. Radio Isanganiro rero muri iryo hinduka cyo twita mutation yagiye iragerageza gukurikirana ibihe. Radio Isanganiro ishobora kumvikana hose ku isi yose uciye kuri wezi 3 akaburungu Isanganiro akaburungu orenage ukaronka ibiganiro bya Radio Isanganiro ukashikiriza amakuru ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro no munsi yahavuye ibyara televiziyo uyisanga kuri Star Time kujana 32 n'amajana 290. No kuvuga yuko twagiye turagerageza kugira ngo abarundi baba bari mu gihugu baba bari mu mahanga babandanye bashikirwa na cyane n'amakuru atomoye atohoje. Radio Televiziyo Isanganiro yagiye irakora kugira ngo igihugu gitere imbere. Tugasaba yuko kudatanga amakuru akenshi basanga biva ku bintu byinshi, ariko na cyane kudatanga amakuru umenye ku muntu akorera leta aba ariko arima amakuru umunyagihugu yategerezwa gutunganiriza. Ivyo rero twizera yuko kabari mu byo dusaba yuko abantu na cyane bakorera mu bisata bya leta bogerageza bakorohereza abamenyesha amakuru muri rusangi n'abamenyesha amakuru ba Radio Televiziyo Isanganiro ku buryo bw'umwihariko. Nico cifuzo dufise muri no myaka 2021 tuko turahimbaza Radio Isanganiro ishinzwe yahavuye ibya televiziyo. Two kwifuza yuko abanyagihugu iyo turondeye inkuru yo guha abanyagihugu abakorera ibisata bya leta mutworohereza. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu. Ubushikiranganje bujejwe kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buhamagarira abanyagihugu bose bitura amavuriro gufata neza imiti nkuko baba bayandikiwe na muganga. Iyo basanze bagwaye naho bakirinda kuyicira hagati. Muganga Lidwine Baradahana arongoye ubwo bushikiranganje abishikiriza mu itangazo rijanye n'indwi yahariwe guhimiriza abanyagihugu gukoresha neza imiti y'icimigera itera indwara. Kuva ku igenekerezo rya 18 gushika kujya 24 Munyonyo uko umwaka utashe n'indwi amakungu yahariye guhimiriza abantu bose gukoresha neza imiti y'icimigera itera indwara. Intumbero yo guhimbaza iyo ndwi no guhimiriza bene gihugu ku ngaruka mbi ziterwa no gufata nabi imiti no gukebura abaganga n'abavuzi eka uwo wese afise uruhara mu gutanga imiti ngo bive inyuma mu kugwanya ico cyose cyotuma iyo miti idakora neza, kuko iyo miti ibitakivura neza. Ukutavura neza kw'imiti y'icimigera itera indwara bigaragara mu gihe amamikrobe atacishwa n'imiti isanzwe ikoreshwa bivuye ko ifatwa nabi canke igacirirwa hagati. Vyumvikana ko mu gihe iyo miti itakivura neza, ingaruka mbi nuko umurwayi amara imisi myinshi mu bitaro akivuza ku mafaranga menshi, eka mbere ibiharuro by'abagwara canke abitaba Imana bikongerekana. Icivugo ngenderwa ko cuno mwaka kivuga kiti: twese hamwe twirinde ico tuma imiti y'icimigera itera indwara itavura neza. Ico civugo kitumenyesha ko twese bituraba mu gukinga kugira ngo imiti y'icimigera ntibe intambamyi ku magara y'abantu, ku magara y'ibikoko, ay'ibiterwa n'ay'ibinyabuzima bidukikije. Nico gituma ubwo rugamba atari ubw'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwonyene. Uruhara rw'umwe wese rero ni ntangere mu kurwanya inyifato zose zotuma imiti y'icimigera itera indwara itavura neza. Nko mu gisata c'amagara y'abantu, inzira irashe yo gutuma iyo miti iguma ivura neza
ni ugufata imiti nk'uko iba yanditswe na muganga no kutayicira hagati cyangwa kuyisangira. Ikoreshwa nabi ry'imiti rikwegera twese. Tugire urunani rero tuzitire mu kwirinda icyotuma imiti yica imigeri itera indwara itavura neza. Mu Burundi harakenewe sentare isumba zose bita Haute Cour de Justice mu Gifaransa. Urongoye ishirahamwe Olicom gishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta abishikiriza abona kwiyo sentare yofasha gukurikirana no guhana igihe bikenewe inzego zo hejuru cyane zagirizwa ubunyonyezi narijya usanga ariyo yonyene ibifitiye ububasha. Gabriel Rufyiri yabishikirije kuri uyu wa gatanu hashikirizwa ibyavuye mu cigwa cyakozwe kuvyerekeye ibyo hinyanyugwa mu itegeko ryo kugwanya igiturire mu Burundi ryo mu mwaka w'ibihumbi 2006. Uno munsi abantu batanu, umukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushiranganje wa mbere, umukuru w'inamashinga amateka, umukuru w'amangingo z'amateka, naho bogurisha igihugu ega n'abantu nabo, naho bogurisha igihugu no munsi nta sentare nimwe ishobora kubakurikirana. Ariko iyo sentare yita sentare isumba izindi Haute Cour de Justice iravugwa mu gihugu nshingiro kuva mu mwaka 2005 mbere n'imbere yaho. Mugabo iyo sentare byanse kwijaho, twagomba dusabe inzego z'igihugu zikurikize ubwa mbere amasezerano mpuzamakungu yashizwe kugikumu na leta y'u Burundi biciye ku mukuru w'igihugu yarahari ico gihe biciye mu itegeko bitwa loi de ratification. Hanyuma kandi bashireho inzego by'ukuri zihana zihanukiriye, kuko mwarumvise nk'akarorero umuntu afise inzu 155. Mwe mu bivyo bintu ari ibintu bisanzwe, mugabo mwarumvise n'urubanza rwashashe yuko byabaye nk'ibintu byo kuyeyemvya. Byabaye ibintu byo kuyeyemvya, twebwe niko tubibona. Baterekanye ubutunzi bwabo mumva bizogenda gute, badahanye gutunga bitagaragara iyo bakuye ubutunzi. Ubu umuntu arashobora kuza muri leta, nabo munzi muri leta bagendera mu mahama, ivyo amamodoka bita mahama, nabo munzi mu bisanzwe nki muri Amerika canke ahandi. Umuntu wese ari muri leta agendera mu modoka nziza, agendera afise ibintu bidasiguritse, arabibazwa. Mugatwe ntarumwa bibazwa. Twese turazi ko umuntu ari umusuma tukabimenya, kandi hitwa ngo hari inzego nk'iyo Service National de l'Enseignement Finance, mwabonye ko bane yari yaserukiwe, abo muri Brigade Anticorruption baserukiwe, abo muri ya sentare bavuga ko idasanzwe yase baserukiwe. Mugabo nabo nivyo ntibashobora kubihakana kuko n'amategeko yanditswe ari ngaho. Nababwiye mu masezerano mpuzamakungu n'amasezerano dasanzwe. Ubu ahubwo nagira ndababwira yuko amakungu ariko arasaba yuko haba sentare idasanzwe ku isi, la Cour pénale le Tribunal pénal international anticorruption. Hari ibihugu byinshi bimaze kubisaba bariko baranavyiga kubera basanze ari amacrime organize akogwa mugabo adahanwa. Ubu kubatabizi ibyaha byo kugwanya ibiturire ubu ku isi bavyita des crimes organisés, les crimes économiques. Urumva n'amacrime, ikintu kimaze kwitwa crime rero ku rwego mpuzamahanga ruca rugira sentare ibiraba. Mu gisata c'imibano turangiza ano makuru, imiryango 4 yakozwe ko n'imyuzurira ku munsi wa mbere ahitwa mu Kagoti turi ku mutumba Mutambara muri komine n'intara ya Rumonge, ivuga ko ibayeho nabi aho yabaye iracumbikirwa mu biro vy'uwo mutumba. Bavuga ko batagira aho bakika umusaya eka nico bafungura, cyo kimwe n'abandi basembereye kuri uyo mutumba kubera iyo myuzurira basaba kugarukirwa ko mu ntwaro ku mutumba wa Mutambara. Bavuga ko batanze icegeranyo kubabakurira n'inkuru ya Jean Pierre Misago. Ku ngoro y'umutumba Mutambara aho babaye barahabwa indaro, iyo miryango 4 barihebuye mu nyuma yo gutegwa n'amazi y'imvura.
ivyabo bitwagwa babona. Kuva ku munsi wa mbere nta kintu na kimwe turaronka dufungura, ntitugira n'ico turyamako, aha tukumbagaruka nyene kw'isima, inzara iri mu kutwicira ngaha. Hari n'abavuga ko ubu bagwaye. None nukuri ahantu turi ngaha kandi na malaria yaciye iziramwo nukuri turagwaye. Ingwara zandurutse kuri iyo mvura yatunyagira n'uwo munsi nuko tutagira aho turyama, imbeho iri mu kutwica, dutembagara kuri iyi sima naco dufise twifuka, tugira inzara tukagira n'imbeho naco turyamako. Abo bavuga ko batagira icepfo n'ica ruguru co kimwe na bagenzi babo imiryango 17 bacumbikiwe mu kibano basaba kugarukirwako. Rero twasaba yuko dufungurira bakadufasha hama bakaturonderera n'ahandi hantu botwungururiza, aho hantu twahora tuba haratwawe n'ubu hadengereye ikiyaga. Abasaba kugarukirwako zabo gusa ni kandi abimuriwe ku mutumba Mutambara batujijwe n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika. Nabo amwe mu mazu y'amahema babamwo aharugwa kuri 80 yaradengeyemwo amazi kuwa 13 Munyonyo turimwo, bagasaba kwimurirwa handi. Atanazi Masumbuko umwe mu barongo y'umutumba Mutambara avuga ko icegeranyo gitabariza iyo miryango bagitanze kuba bakurira. Jean Pierre Misago urakenuye kuri iyo nkuru. Aha niho duce dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.